Ntibibaze ngo ni imwe gusa baca baza ngaho bijaje bagera muri studio gukora indirimbo z'amasoneri. Wakalaye TV gumikora amabita akazi ahubwo ngo manje kwa registra inzindi. cyane Kiretse ko hari icuma twari dushaka tutaronse nka appareil twashaka gukoresha cyo twakoresheje ariko ko byagenze ko byagenze fresh kandi nta kibazo cyari kuba cyane kuko video yari ku mafaranga menshi. Fete Akes Dan nakoranye nawe ko nzi ko abizi kandi je nakoranye nawe kubera ko navuga ati ndashaka unbeast. Yes bakunzi ba Akes TV reka kandi nongeye kandi ndabaramutse aho muri hose ndababwiye kandi yuko ndabakunda murazi yuko ndabibabwira kenshi kandi hajya biba ari ivyo muze murabifata hose biba ari ivyo ndabakunda cyane hama nkuko mubimenyereye turi muri studio kenshi tuko turaganira about love tugira kuma topic atandukanye tuko turaganira byinshi bijanye n'urukundo ariko uyu munsi sivyo turimo twahindukiye ushobora kubona mpagaranye na Bear Christ mugomba mukora ibiki muri mu biki muze kubana natwe maze kuvyumva byinshi tuza kuganira na Bear Christ reka maze ndamwakire kwanza kuri Akes TV ko wabaye busy cyane na telefone ushobora guhindukira kwanza ukandamukiza abakunzi ba Akes TV. Yo, Sato boy, PERCHRIS, Per Chris, Fest Rap, Zigo, F, Belezi, FZM, Chicken Boy, Fest Tandem, God Rap, aka umuririmbyi wa mbere. Akunja cha yambarira amafaranga menshi na nini. Umuririmbyi wa mbere yambarira amafaranga menshi. All right. Umeze neza mugabo. Safi. Hama kandi uraberewe na new look, murayibona mwahora mumubona muri look iyindi meze ukundi kuntu ariko uyu munsi ebana urashobora guhindukira inyuma kwanza tukayibona ingene bimeze fresh. Wow, biratesa sana. Bizu. Kubera look jaje. Gusa ico no kubwira tu yagutonze. Thanks. Jena cyane baza ati nyene ucimye ikintu nyene ucumye mumbwira fresh kimwe kwita kabizi. Ndaguhana bizu. So ndagiye kwanza no guhagarana nawe. Ni byiza cyane mais entre temps ntiduhagaze ngaho kugira tuvuge amahera wambariye nkuko menshi babimenyereye abajournaliste benshi bakunda kukubaza ati wambariye amahera ngaho iki kwera bazi uko kaze ariko sivyo duhagaze ngaho kugira tuvuge dushaka kuvuga about indirimbo yawe nshasha yasohotse uyu munsi Melina tudatevye acagira ko na kapera tudatevye ijya vesi wawe nyene cyangwa okay ijya vesi wawe nyene Melina niwe fana yacu nteri poto mfise urukundo ko kugwego vuga go vekomse go uruta aba miss weri uri peace what bandanya nuraheza nenanguye kuryohe fete ko indimba ari shasha kweri sindayifata fresh ariko nibaza yuko nurayifata fresh kandi ari wowe wayanditse. Alright, birabaho kwera ko indirimbo kwanza yakozwe kera ariko sindayimetriza cyane sindafata umwanya on tempo ariko nibaza ko couple ya mbere niyo nza ko couple ya kabiri irancaga. Yes hariho abahora bakwikana ama interview yawe uriko urakora ama interview atandukanye uvuga yuko wambariye ama miliyoni canke n'ibindi byinshi sinzi ni byinshi cyane abagukurikirana bahora babibona. Hariho rero bavuga yuko Bear Chris ayivugisha yuko ngo yambaye ngo ama miliyoni 50 ngo iki ngo ijana ngo mugabo ngo atana clip video arakora. Izo commentaire warazumvise? Ivyo barabivuze ariko nibaza ko right now ntacyo bafise bavuga. Nari nashinkora video isomba video zose iri ku mafaranga menshi gusuma indirimbo zose zo mu Burundi. All right, kugira ibintu bigenda fresh. Yes, na cyane yuko indirimbo yakoze uyu munsi ari indirimbo nkuko yabivuze. Urakunda kubivuga ndamaze kuvyumva mengo no kuri statue waravyanditse uvuga yuko iyi ndirimbo ebana izotuma abaririmbyi bose b'abarundi ebana bajugumira batandatu banyandika mbya ati bana turakuye kamaboko ngo respect ati turahevye yes iyo ndirimbo wakoranye na nuvuga ni Bear Chris featuring Akes Dan bani ko iki washimye gukorana na Akes Dan. Fete Akes Dan nakoranye nawe ko nzi ko abizi kandi je nakoranye nawe kubera ko navuga ati ndashaka unbeast aza complete voix yanje hama ibintu bigenda bien cyabona muri indirimbo hobegwa Akes Dan nkuko muri Salima nabona ko hobegwa Black G. All right, mu ncamake wewe ntushobora kuririmba R&B no ishobora none hagoye iki none no bishobora gusa mbashaka ko nani yanje ivanga ni wundi juste collaboration kugira abafana biyo n'abafana banje
kibi ikintu kizima hama ba ufite abafana be bashoboye nanje kunkurikirana abafana banje bashoboye kumukurikirana. Yes. Igihe wari kurakora iyo tournage ya video nk'ibintu navuga gute nka struggle mu uwo mwanya nyene muriko murakora video muriko muraturna ni nk'ibihe mwarahuye navyo ku buryo uvuga uti devre iki kintu cara mbabaje turiko turaturna iyi video soit abo tweko turakorana ntibavyitwayemwo neza soit harabaye manque iki kintu twarabuze igikoresho afite nk'ibisanga mwarahuye mugihe mwariko muraturna iyo video. Bono vuga nta ibintu birenze vya hatari twahuye navyo vy'amaslago kiretse ko nta nyambi buragahonze ariko novuga ko presque byose byagenze fresh kiretse ko hari icyo matwaye dushaka tutaronse nka appareil twashaka gukoresha cyo twakoresheje ariko ko byagenze ko byagenze fresh kandi nta kibazo cyari kuba cyane kuko video yari ku mafaranga menshi. Yes, ujye mukobwa Melina tugarutse kuri Melina hariho interview wigeze gukora umukobwa aza kubwira Chris yuko amukunda yamupfiye yes ucuce yibuka ijya interview yes kandi ujya mukobwa yitwa Melina yes kugira nawe ucusohora indirimbo yitwa Melina warakoze na interview irimwe umukobwa yitwa Melina aza kukubwira yuko agukunda afite bifitanye isano nyabaki fete cyo novuga nimwe bavuga ati rero ati je nyene nsumba abarivyi bose uko je nari indirimbo yitwa Melina imaze 4 mois iri muri studio bashaka kubaza na Akes be studio wayikoremo niye ukiraho nibiri twakoremo ijime 10 hama tuyimariza muri waka sivyo iyo ndirimbo haize 4 mois hacaza kumunduraga umuntu yitwa Melina urumva ico kintu tuvyite yuko vyahuriranye urumva bisigura ko iyo ndirimbo Roma yari ifise novuga ko Imana yayipanga inzira nziza canke ni indirimbo ishusumba zose kuko si ibintu bipfa kukunda kuba kwa ari wose ego kandi wanashima n'umusto wanje je ntitwa Melina wapi itwindi zina. Yes, Big Chris niwe turi kumwe uyu munsi murabibona niwe tuko murabizi ubusanzwe yazi nkawe ariko jari abantu twize kuganira barambwiye ati Big Chris wo mwamuzi nayo mengo sinzi statue wawe nigeze gushaka kuri statue kuri yiwanje abantu bamaze ati Big Chris mwamuzi nanye ko ibintu nk'ivyo nyene twe kino nagenda rabesha abantu yuko yambara ama miliyoni kandi twege n'umunsi aja kuvayura mu ruvumera twaramubonye unaho ninde abantu nyene bakubonye mu ruvumera ni he uruvumera nawe wapi mu isoko ryo mu ruvumera nawe wapi bro. Okay, reka naco tubandanye naco ivyo reka tuvyihute. Nakajambo kahe ushobora kubwira abakunzi bawe just ukuntu bokwakira indirimbo yawe nuko watumira kuja kuri channel yawe kugira subscribe no kuraba indirimbo yawe. Bon, je afana babwira yuko babandanye bankurikirana cyane ubu nta bintu byo kwanyoteza ukwezi n'inusu guheze cyangwa ukwezi guheze ebana kuri YouTube abone ikindi kintu gishasha hama bijanye n'ibiganiro naho murabizi ko ivyo bitarinda ukwezi ni saha kusaha nkuguma mwambonye rero ngoma kubazanira ibintu bitandukanye kandi ngoma kugerageza ku ivyo bamwe batarakora nshaka kubikora jewe. Alright, rero bangumiza amaso hafi bambe hafi hama ibintu bigende bien. Yes, bakube hafi ariko hariho nk'abavuga yuko Big Chris ari umwami w'amabez no kuvuga ibintu byose ngo arabikina niko nkunda kubona mu ma commentaire canke benshi bagenda bakunda kubona interview zawe donc ivyo nawe ubivuga kwiki bo cyo navuga ko Yesu yaje kwisi aratwambigwa ariko ni benshi n'ubu bakimupinga. Alright, rero je nibaza ko ntari na Yesu kuvuga ibyo bavuga biri negative. I don't care for that, but I know my target and I respect myself. Yes. Imbere yuko dusoze ikiganiro tubandanize umanze ushire muri mood kwanza ya Melina nagomba mvuge Melissa sorry ya Melina. En fait girlfriend yako gushira muri mood kubera umukobwa abakobwa basi mukunda ibintu bibi. None we ntayuzi. Girlfriend ayizi but voilà yindirimbire basi. Niyo yari kugushira muri mood kubera ko si udakunda rap cyusanga nyene biha. Bebe Chris afite umukunzi. Entre parenthèses. Entre parenthèses kweliki. Kwa nyene bidakenewe kuvugirwa kuri meti. Bon. Nibikenewe yuko umuvuga izina ryiwe canke ngo abantu bamenye wariwe ariko kamwe kuvuga uti jewe ndi en couple sindi bisanzwe ashobora kuba hari n'umweme ashobora kuba hari canke atahari hama kuri bagiye abakobwa nabo baraza kudraga nabo ninewe wabanye nabemereye none wabankiye kubera ko ufise umukunzi udashimye kuvuga kuri miko rega singo mwe umuntu akudraza udafise umukunzi nguce ngo abakoronse happy biramaze gushikaho ugakunda umukobwa jewe nari sifise umutima none nawe ufise umutima w'inyama nk'abandi bazi ko ufise umutima nk'uwa trepi
reka ndagushimire cyane. Thanks. Yes, reka nshimire cyane n'abakunzi ba Ace TV mwabanye natwe twizeye yuko mwumvise bishasha vya Belle Chris abahora bavuga yuko ngo ata clip ngo arakora ngo iki uyu munsi twizeye ko mwabaye abambere izindi ziri muri stock ziri ngo ni imwe gusa baca baza ngaho bijaje bagera muri studio gukora indirimbo z'amasoneri Wakalight TV gumikora amabita akazi ahubwo ngo manje kwa registra izindi cyane twizere yuko mwabaye abambere kuja kuri channel ya Belle Chris kugira murabe niyo video yiwe kame ngene acting no muri video muragenewe kubibona cyane kandi twize ko mwagize nibihe vyiza yari je mwarikum haba ndabashimiye cyane mwanda mugira ibihe vyiza.